umukozi mwiza yambaye agakofero keza hanura ibintu byiza kandi azana neza yo mutamaduni babwire kandi ibindi byoza biteza imbere igihugu cyacu ya man nuko ahubwo kwiyumvira kukina ibintu n'ibyo bakaca biyumvira ahubwo nifata amasuka barime kandi uzusanga ibyo bintu biriko birafasha umuryango n'igihugu ya bareke kuza gucafuza akamera y'abantu bakagenda babahenda bakaguma batubesha bakaguma babesha igihugu n'amakungu ariko barakina ngo ibintu byiza kumbe bariko barakina ibintu bisa nk'ibiduca amazi ya iraba nawe keshi yumvire nawe tekereza nawe mu bwenge bwawe nka artire kabisa koresha ubwenge bwiwe nkukakomeza kubitisha banda akaguma bahereza akaguma bereka yuko ibintu byose muba murimwo keshi abari ibintu byiza cyane yo flow tekino yacu ingozi flow kugasaki wacu ngo TV wacu ya man yes ni kugasaki TV butabazi butagira imbibe je rero banyitango Yes, just call me a humble boy afameni nitwa Duge nguruka ritire basi muranzi kandi muramenyereye kandi mwambonye muzokwama mwambonye kandi gusinzigira ndava kuko niko gasaka TV ubutabazi nabwo bukigira bugira iki imbibe mama Defra peace rero nagarutse kuri ya micro yanyu imwe ko gasaka TV ubutabazi butagira imbibe rero turongeye kumutumba ku uyu munsi nkuko twabisezeranye kandi twabyumvikanye uyu munsi rero agomba tubwire rero bimwe bitwa amateka atubwira ikintu bitwa amateka Dudu uri nshaka rero ubu ubwiye kwanza abanywanyi bariko baradukurikira amazina yawe nakatazi yantu bagutazira kubera navura nkubeshera witwa gute Janta Musa Dudu ariwe Mr Solange Mr Soleil Soleil ya man yaga igana rababwi uyu mwaka rero arajato kombere bimwita Mr Dudu Soleil rero uyu munsi twamutumye ko kugira ngo duhanurire ugwaruka riko raja mino game canke no industry ya entertainment ya film canke music canke ibindi byinshi twagiye rero manuri uko gwaruka yamani ikintu je no ruhanura ni rube rukora byiza cyane bishimishije ruve muri bijya bibi biriko birasa nibiriko biraca amazi umenga ku gihugu cyacu nibindi bakora ibintu byiza cyane ibintu bishimishije no mu myaka iri imbere nka za 2035 gucyo bazovuga ati ugaruka bw'u Burundi kabisa ruriko rurakora ibintu byiza cyane haba mu muziki cyangwa mu nkino nibindi bitandukanye yeah man ati bakore byiza rero bibi nibihe byiza bukora nibihe bibi bokwirinda ndashaka kugende ukwankwanya ibintu byiza bakora nuko boza bararaba ikintu cyose buri kintu cyose kimwe ukwacu ugira ugikore ukamanza kuraba kiriya kintu ugira ukore icyo kizokuberamo n'umusaruro uzovamo imbere ku buryo yaho nk'igihugu kanaka kigishimye kikavuga ati uyu muntu yakoze ikintu cyiza cyane kikagutuma ko ukaza kugikorera urumva ko ari ibintu byiza cyane bibyaza umusaruro ariko uri kurakora ibintu bitari byo bitajanye urumva bica bituma umenga no mu gihugu bayemo uriko urahaca amazi muri usanga uri kurahacafuza yes reka rero tuvugana aho uvuze ni ukora ibintu byiza babwire rero izo ngeso mbi bakwiye kwirinda ni nkizi zivuge ntitinye kuzivuga kuko turi ngaha imbere ya kamera kugasaka butifuta butagira imbi vuge niti nyimba mu ibintu mugora nibibi ntimuzo mwisubire bana ba mama ndabahanuye ibi nibi nyimba ari kuririmba nyimba ari kina filime ibintu muza murakoresha nyimba ari imvugo nyimba ari ibiki bambwirira yamane ibintu bya mbere cyane umenga biriko birasa nk'ibiriko biraca amazi ngaha mu gihugu wacu turahera ku bintu by'umuziki haba umuziki kanaka umuziki giswahili umuziki kirundi ugaca usanga bariko bararirimba nk'ibintu bitariko birajana nibyo
abenegihugu bifuza. akarorero hariho uyu mutipe kenshi bakunze kumwitwa ngo ni Mr Oreg. Agenda kuririmbira ngo Cobra ngo baratuzi. Mbega ibi bintu yavyanditse nko kuri repetition yiwe avuga ngo Cobra baratuzi, yarashatse kuvuga ngo iki hajya mu majambo make mu Kirundi. Yarashatse, urumva yari aravuga ati mugabo mumbabarire sindi umujournaliste ndumutumire, ariko kuba ndumutumire mugabo ni kuvuga byose mba ndabishoboye. Shaka no bisigura mukazontuma ko hanyuma rasa kuntego uvuga ntitimeze uku nuku Orege nimba ikakubwira nimbonesha kure ugasaka bitiva aravyumva ati mwanya nawe cyariko baranteho risato Mr Orege ugweyo ati rero dusubiye no kubandi n'abandi nk'abantu bakina udufilimi cyangwa udukino nka twaninde n'utundi, ariho ugerageje gukurikirana inkino za mbere za kera nizo wasanga ziriko zirahanura, ariko uri kuraja mu byubu mu byino myaka uca usanga umenga harimo ibintu by'ibishirasoni cyane. Yes, aho rero niho nashaka gushika by'ibishirasoni bavuga rero cyane yaman. Orazi nk'abantu bama bakorera nk'amafilimi atandukanye, mugabo sinzi namba rimwe mu yabakoresha bo kuri imbonesha kure agasaka kabisa. Sinzi yuko arimwe mu bakoresha cyangwa bagakoreshwa n'izindi mbuga. Barakwiye kwifata nk'abantu baba baravyawe kandi bakifata neza mu ndero runtu mu mico myiza y'Ikirundi. Kujye nyine basukuru baba baradusigiye igihugu cy'u Burundi bakavuga ati bana bacu mu kibungabunge, apana kuza tugicafuza tuvuga ibintu bitajanye by'ibiterasono kaza wumva je nk'umunsi mu gatondo hariho inkino nagiye numviriza mu radio twariko turatera inkuru n'umugenzi wanje kubera yari yaje kuturamusa muri Stay Beatrice, sinzi ko muhazi. Urumva cyane nk'umunsi twagiye twumva ngo inkino nyinshi zigenda zitandukanye kandi zabari abahungu bo ngaho Ingozi. Urumva aba bahungu bo ngaho Ingozi rero barakwiriye kuraba neza ibyo bariko barakina ko bitajanye, barakwiriye kuraba neza yuko boshobora gukina ibintu bijanye n'amategeko kandi ibintu byiza cyane bizoshimisha n'igihugu cyacu no mu makungu. No kuvuga byiza cyane bihanura urwaruka bihanura kandi bigafasha, kubera ibintu by'ubu bariko barakina byinshi biriko biratuma bamwe bajya mu ngeso zitandukanye. Murazi yuko ubusambanyi bwarabaye bwishi, ubusuma ni bwishi, yes, ibintu byinshi bitandukanye, ubwicanyi ni bwishi, ukaje usanga umuntu ari karishwa mu buryo ubu cyangwa buriya ugasanga ni ibintu bimeze nabi cyane, ariko uri kurakora byiza n'igihugu cya uvukamo kikagushima kikavuga ati uyu mwana ariko arakora ibintu biriko birateza imbere igihugu, ahubwo huboneka urwego nyakuri rukuru rushobora kumushikira imbere n'ahandi ku buryo izi mpano z'umwana zigatera imbere, ugasanga igihugu kiriko kirunguka neza cyane nta gihombo kiba kirimo. Yes. Bikani tubavuga amazina cyane tubavuga amazina. Abo bantu aje avuga ngo yango wabize abo bantu babiri bantu bingozi cyane yavuze niti anu bingozi muziko muri ko murakina nyimba rudukino nyimba indirimbo je ngari biki ibintu ko muragira rimwe na rimwe biratirizuza nyinero ngo igihugu donc yugwaruka kubigisha ingeso mbi n'ibindi nyinshi yagira avuga je ntosubira mwana zumvise dene rero murabyumva kwiye kwisuka yabwiye niti makwiye kureba mugahindura mukareba mukagira ibintu byigisha ugwaruka biruteza imbere yaman muze. Yes ma. Soleil Dudu. Yeah my friend. Soleil Dudu. Yeah my friend kabisa turacari kumwe namwe 5 kuri TV ko Gasaka. Web TV. Yeah man kabisa. Urumva rero aba bantu
ikintu je nshoboye kuvuga muri uno mwanya nino saha kubisanzwe jewe ndi umuntu yikundira ibintu ibinabiriya bitandukanye haba bya English cyangwa by'ikirundi nyene bikagenda binyuraho cyane bindyohera mugabo kabisa nkagenda numviriza ziriya mpanuro sinzi ko novuga ko ari impanuro cyangwa novuga ko ari byiyumviro byabo cyangwa sinzi muzogenda muraduha inyishu uko nyene bizoza biragenda. Yes, uro tugomba rero tugenda. Impanuro mwazumvise uro warageze ko turyoherwa. We are ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbere rero tangure kuririmba. Uro nzandateza turahana ndaguhana wumva. Mbega Dudu Soleil wajuva hehe kumbona waje wapendeje mu tuntu twa techno mbega uri umwambasaderi wa techno canke vyoba vyarahindutse ubu uri umukozi wabo ya jewe ndi umukozi wa techno keshi mu myaka myinshi kandi genda itandukanye twariyumviriye gukora no stop centrally tukaca tugenda tuvuga di fox techno kabisa nishira hamwe byiza ngaho ingozi iri kuzanira ama telefone meza cyane akagenda agira promotion yayo arti nawe ndagushimiye kuri FTV Gasaka iwacu ngaho ingozi kamanje mbwire bari abahungu bagende batandukanya biriya bintu bariko baravuga cyane bagende baravuga ati reka tuze turavuga byiza kuko nitwamana kuvuga bibi bakadufata bakadufunga tuzoba turiko turahomba n'imiryango yacu izo biriko irahomba man ngabahungu muravyumva bariko barabahanura babagira gukora byiza buteza imbere igihugu indero nziza mu gwaruka abari yo mubigisha pa nivyo bintu bibi muzamuragira kugira ngo bizateza imbere kanzwe bizo bidufashe ku gihugu cacu kivugwe mu makungu muri Afrika hose mutamaduda ariko arabibabwira nahababwiye kagiye gukorera techno umukozi mwiza yambaye agakofero keza hanura ibintu byiza kandi asana neza mutamaduda babwire kandi ibindi bizoza biteza imbere igihugu cacu niko ahubwo kwiyumvira kukina ibintu meye nivyo bakaca biyumvira ahubwo nifata amasuka barime kandi uzosanga ibyo bintu biriko birafasha umuryango n'igihugu bareke kuza gucafuza akamera y'abantu bakagenda babahenda bakaguma batubesha bakaguma babesha igihugu n'amakungu ariko barakina ngo ibintu byiza kumbe bariko barakina ibintu bisa nk'ibiduca amazi raba nawe keshi giyumvire nawe tekereza nawe mu bwenge bwawe nka artire kabisa koresha ubwenge bwiwe nkukakomeza kubitisha banda akaguma bahereza akaguma bereka yuko ibintu byose muba murimwo keshi abari ibintu byiza cyane yo flow techno yacu ingozi flow ku Gasaka wacu ngo TV wacu man yes ni ku Gasaka TV utabazi butagira imbibe je rero banyita ngo ndi Angelique royalist timid honest unique and royal man alpha just my name kandi ndabashimire ku Gasaka TV utabazi butagira imbibe ngira mu kozi no froze irenze no mutamera bwiye ntimuze murebe mu mahama heraje muri studio ngira murabumva kozi no froze teye ubwoba bikabanza usubire widondore ko dukurikirana nenda kuvuga man kabisa kubisanzwe rero jewe nitwa Musa Dudu ariwe Mr Solange kabisa nkuko basanzwe bamenyeriye kabisa anose tugenda turaca kabisa tukaba twashimye kabisa kuza nyene kugira tuteramane na kabisa babwire bati kanda man babwire rero tikanda subscribe kabisa tikanda subscribe ku Gasaka TV utabazi butagira imbibe kabisa babwire bakande subscribe kabisa bace bagira like bace tubona ku Gasaka iwacu kabisa twabaturiye rero ikintu kabisa icyo kintu bagende bacyumva habuso hari muziki agende yandika repetition ihanura imeze neza ijanye n'amategeko apana byo kuvuga ngo reka nandike ngo biki ngo cobra ngo reka nandike ngo narkonda ngo mihini ngo biki sinzi reka nandike bya bindi apana byo kuvuga je nkanje menyere mvuga ati voilà connexion de tourmandez kabisa urumva naho ndi muri voilà connexion nkaba ndi muri snipe 13 nk'ubu nkawe nzanye repetition yanje y'indirimbo bita
people. Yeah man people. Yeah man people. Yes, hakashavuga ati mandalira pesa kunge baula kabisa. Okay. Subiramo. Hagenda ku ati mandalira pesa kunge baula. Yeah man. Mandanya. Izang zao ya. Yeah man kabisa. Ugatusanga ni bino biriko biragenda neza cyane. Kandi tugirageje kuza turavuga ati mandalira one bisa ke baula urumva iki cyose kirafise isiguro. People ni siguro. People urumva people nko ku bantu bariko baratwumviriza cyangwa nko ku bantu bariko baradukurikirana muri kano kanya turi kumwe Artil ku Gasaka. Urumva asa baza gusanga mu masaha make ari imbere ari ibintu byiza cyane biri muri subscribe kabisa. Urumva biba ari ibintu biza kuba ari byiza cyane ngaha kuri televiziyo Gasaka Iwacu TV. Reka rero dushimira abakunzi ko bakurikirana kubera amasaha sana yagiye tugende tuje kujya gaceri kwanza harageze ku masaha reka turasezeye tuzosura Monday tubagirira uko tubapepeye n'ukuboko tubapepeye tubabyati Monday kondwi igira 39 tuzoba turi kumwe azoba ari ku munsi wa 300 uno mwaka tuzoba dusigaranye imisi 65 gusa kugira uno mwaka duce tu kubita ikintu bita ingumo ni short tugenda. Mwavyumvise Galaxy Star Boy uri ngaho mu Gitega no mu Gitega ntibari kwatwereka kuri imbonesha kuri Gasaka TV Kevuri Muyinga ntibari kwatwereka yuko imbonesha kuri Gasaka TV na mujuri mu Kayanza ntibari kwatwereka yuko Gasaka TV habashikira abari Bujumbura mwese murabize na hehe reka rero suhuza umuntu bitwa Galaxy Star Boy ndamugirani ivyibwa byiza Imana igwezagira hari ku Gasaka TV utagira imbibe umutumire twakumwe yari mani Musa Dudu ariwe Mr. Solange kabisa. Man Mr. Dudu aka Mr. Solange man yoheza gende nka musi nk'ubu unazogumaza kuduteramisha ndazi yuko ibiganira abahabi baryohera